Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze ho bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure kugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe ikaze ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya n'igihugu c'u Buganda, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende kugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi ama nawe nyene bikagushikako mu ba mbere utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri iyi nkuru ivuga ko umushikiranganji yategetse igipolisi gufuta amajwi n'amasanamu vyari vyafashwe n'abamenyeshamakuru. Ivyo vyabaye kuri uwa mbere mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yariko avugana na ba buramatari b'intara, abakomiseri barongoye intara, amakomine mu gipolisi. Inyuma y'ijambo ry'intangamagara ririmwo amajambo mabi n'ivyagirije ibibi, umushikiranganji Martin Niteretse yategetse abakozi biwe gufuta ivyo bagenzi bacu bari bafashe vyose. Urutonde rw'abamenyeshamakuru bari bitavye ico gikorwa hamwe n'ibinyamakuru bakorera banditswe batewe n'ubwoba. Iyo nama yabaye mu ruhagarara rudasanzwe kubw'amasoko yacu. Inyuma y'ijambo ry'ikaze rya Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umushikiranganji yaciye yifatira abamuserukira yabagirije amabi yose kubw'abaje muri iyo nama. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yavuze ko hari abakozi bato bato bo mu ntara bamuzanira ibirego bivuye kuri ba buramatari, abakomiseri barongoye igipolisi mu ntara ndetse no mu makomine. Yari yashavuye ku buryo yakankamiye buramatari w'intara ya Kayanza ni mu buraruko bw'u Burundi kubona yacererewe. Colonel Remy Cishahayo yashoboye kwinjira mu nzu y'amanama hafi isaha 5:30 inyuma yo kurindira amasaha arenga 2 yamukankamiye n'igihe yariko aricara uko akaba ari kumwe mu bari mu nama avyigana. Ivyafashwe n'abamenyeshamakuru vyose vyafuzwe. Bagenzi bacu bari batumiwe. Umushikiranganji Martin Niteretse mu gutuka abo akurira yagarutse ku biturire, kunyuruza ibidandazwa vyankenerwa nk'ibitoro, isukari, isima ndetse n'ibindi. Amaze kumenya ko hari abamenyeshamakuru muri iyo nzu y'amanama yadusavye gusohoka. Yasanze vyose vyafashwe imbere yuko dusohorwa. Yaciye ategeka rero abakozi biwe gufuta amajwi n'amasanamu vy'abamenyeshamakuru bari muri ico kibanza. Uko akaba ariko vyavuzwe n'umwe muri bagenzi bacu atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana ku gutinya kugirirwa nabi. Nta casigaye na kimwe, vyose vyafuzwe. Mu Burundi, ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano burafise umurwi wo kumenyesha amakuru no gushira ahabona ivy'ubwo bushikiranganji. Uwo murwi uherekeza umushikiranganji aho agiye hose, ukagerageza gutosora ishusho y'ubwo bushikiranganji. Ababukorera bavuzwe mu bikorwa vyo guhohotera agateka ka zina muntu. Ariko kuri uwa mbere umushikiranganji niyizeye uwo murwi. Hariho igikoresho kibigenewe n'ivyafashwe n'umurwi ujejwe gutanga amakuru mu gipolisi vyafuzwe burundu. Uko akaba ariko vyabonywe n'umwe mu bari muri iyo nama. Iyo nama yabereye mu nyubako z'igipolisi kijejwe gukinga impanuka. Iterabwoba. Muri uwo mushuhirano umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye yanditse bagenzi bacu bari bitavye ico gikorwa n'ibimenyeshamakuru bakorera n'iterabwoba. Mu yandi majambo yatugabishije hamwe hogira ikintu na kimwe kija hanze kuri iryo jambo yashikirije. Uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu bakoresha babo vyashikiye. N'iterabwoba gusa. Ibinyamakuru bisanzwe bicagura ivyo bishira ahabona muri iyi minsi ugaca ufuta ivyo bafashe kandi bari batumiwe neza. Uko akaba ariko vyavuzwe n'umwe mu barongoye iradiyo mu Burundi. Ikindi kiboneka nuko abategetsi batemanga ivyo baba bashikirije bibonwa n'umwe muri bene wacu. Kuva agiye ku butegetsi igihutihuti kubera urupfu giturumbuka rwa Pierre Nkurunziza muri ruheshi 2020,
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntahengeshanya kwemera ko azoshiraho icuka ciza cubahiriza agateka k'abamenyeshamakuru bakanakingirwa, ariko abaharanira agateka ka zina muntu bamwagiriza kudashira mu ngiro amajambo ashikiriza. Hari imanga nini hagati y'ivyemerwa na Ndayishimiye n'ivyo akora, niko vyama binegurwa na Karinata Tsakiyani, umurondezi akorana na IDHB, Initiative des droits humains sur le Burundi, mu rutonde rwakozwe n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RSF casohowe ku wa gatatu Rusama uheze, hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. Uburundi buri mu kibanza c'114 ku bihugu 180. Muri 2022 Uburundi bwari mu kibanza c'107 mu bihugu 180 nyene. Kubw'ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira agateka k'abamenyeshamakuru, hari umukenyezi w'umumenyeshamakuru agipfungiwe kugeza ubu ari mu Burundi. Ni Florian Irangabiye yaciriwe igihano co gupfungwa imyaka 10 n'ubutungane bw'Uburundi yari yunguruje muri Rusama uwo mwaka. Nayo kandi ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru y'inshamugongo ku barundi bose ivuga ko umukinnyi wa basketball Florence Karume yapfuye. Ese yarinde? Amakuru dukura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iri joro atumenyesha ko umurundikazi Florence Sifa Karume yacikanye ahitanywe n'umuriro wavuye ku bitaro vy'aho yahora akora. Umwigeme Karume batazira Dada yatanguye kugerageza gukina umupira w'amaboko basketball mu mwaka w'2004 kuko yari amenyereye gukina umupira w'amaguru. Florence Karume yavuye akunda umukino w'umupira w'amaboko basketball atangura kwimenyereza mu mugwi w'abigeme Berco Stars muri Division A, abisabwe n'umumenyereza kuko yimenyereza ku kibuga nabo basanzwe bakinirako. Mu mwaka w'2005 yavuye yitabira amahiganwa yo ku rwego rw'igihugu, ndetse uwo mugwi yakinira Berco Stars nyene utahukana intsinzi. Mu nyuma yakiniye ishure Crane High School abisabwe n'umuyobozi waho, aca yitabira amahiganwa yo mu gihugu ca Uganda. Florence Safi Karume ari mu batahukanye ubushimwe butari buke muri basketball. Mu mwaka w'2007 yaronse agashimwe gahabwa umukinyi yigenjeje neza MVP mu ihiganwa ryo muri Uganda. Mu mwaka w'2011 naho aronka aka gashimwe nyene mu ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu MVP 2011 muri zone 5, akandi nkako kandi akaronka mu mwaka w'2013 mu ihiganwa ryo muri Tanzania muri iryo higanwa nyene. Akandi gashimwe yaronyejwe na kitwa Most Standing Player Award mu mwaka w'2014. Florence Sifa Karume hakaba asezeye isi ku myaka 33. Imana imwakire mu bayo. Nayo mu gusozera ano makuru womenya amamuko ya zirya emoji mukunze gukoresha mu kwandika ku matelefone. Kuri uwa 17 Mukakaro wari umunsi mpuzamakungu wahariwe emoji. None burya amamuko ya emoji nayahe? Kuva mu myaka y'1980 1990 niho hatanguye kuza imbuga hwaniro abantu bashobora kuyagirako. Izo mbuga zatumye habaho impinduka haba mu mvugo co kimwe no mu nyandiko, mbere inyandiko ica itangura guhinyanyurwa. Nk'uko wanonosoye ivyerekeye utumenyetso tw'inyandiko ariwe bita Cro Leonardo wo mu gihugu c'Ubufaransa bivuga, ico gihe mu tumenyetso tw'inyandiko hakoreshwa cane akamenyetso ko kubaza utuburungu dutatu n'agatangaza mu kugira uwandika yerekane akari ku mutima. Naho mu kuyaga bakoresha inyandiko yegereye imvugo, hari hakenewe ko iyo nyandiko yegera gusumba. Ni ukuvuga ko utumenyetso tw'inyandiko twategerezwa guhinduka. Abatanguye gukoresha interinete baca biyumvira kuzana uburyo bwo gukoresha utwo tumenyetso tw'inyandiko dusanzwe duhari, mugabo bakadukoresha mu kuvuga ibitandukanye n'ivyo twahora dusigura. Mu mwaka w'1942 umushakashatsi Scott Fahirimani wo mu gihugu ca Amerika niwe yatanguye kuzana utumenyetso smile duherekeza ubutumwa butwengeje. Mu myaka y'1990 utwo tumenyetso duca turahindurwa uko twitwa, baduha izina rya emoticone.
mugabo kandi hari hakiriho agahaze. Mu biganiro warashobora kubona ko umuntu aryohewe ariko nta kamenyetso kariho kerekana uwubabaye canke yitekaniye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda n'icenda ishirahamwe ryo mu gihugu ca Japo ryitwa NTT Docomo niryo ryaciye rizana emoji mukoresha uno munsi. Ese wewe ni emoji yahe ukunda gukoresha? Twandikire muri komantere unayitwereka. Ngaha nyene hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa kuri uwu munsi wa kabiri w'ino ndwi.